ndabaramukije mu izina rya Yesu. Iki gitondo dusangira aya majambo dusanga mu gitabo c'Imigani igice ca 20 umurongo wa 3 haravuga ngo umuntu bimubera icyubahiro kwirinda imitongano ariko igifu cyose cihutira gutera amahane. Dusangira ijambo rivuga ngo wirinde kuba inyanduruko y'imitongano. Ndibuka igihe Yosefu bene wabari bavuye gusuma muri Egiputa, amaze kwicara arabibwira ko ari we bavukana bari baragurishije. Basubiye inyuma, Yosefu yariyumviriye ati aba bene wacu bashobora gutana kw'ibirake bageze mu nzira, umwe wese akavuga ati niwe wabikoze. Yarabatekereye ijambo rero rivuga ngo mwirinde gutana kw'ibirake muri mu nzira. Bene data, na twebwe turi mu nzira, turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Twirinde gutana kw'ibirake, twirinde gutongana. Mbega imitongano iva hehe? Niko Yakobo yanditse, aravuga ati mbega intambara muri mwebwe ziva hehe? Imitongano iva hehe? Ngubwo niva mu yubahimbara bigwanira mu ngingo zanyu. Imitongano ni mibi cyane. Imitonganizana intambara, imitonganizana ubwicanyi, imitonganizana kwankana, ugasanga abantu ntibakivugana, ntibakiramukanya. Ndakwinginze ntukabinyanduruko y'imitongano. Nagenda kugabishe Yesu yaravuze ngo muri Luka igice ca 17 umurongo wa mbere, aravuga ngo ibitsitaza abantu ntibizobura, kuko abantu kenshi batongana kubw'ivyabatsitaje. Ngo ibitsitaza abantu ntibizobura. Arongera akaravuga ngo ariko haragowe ubizana. Wewe ubinyanduruko y'imitongano uragowe, kuko yaciye avuga ngo ku murongo wa 2 ngo ico baciza ngo nuko yohambirika urusyo kuyizosi giwe hanyuma agaterwa mu kiyaga guhako atsitaza umuntu numwe muri abo bato. Abo bato rero yashaka kuvuga bari abantu batazi ivy'Imana. Yaha rero ndiko ndashaka kubwira cyane abana b'Imana, imitongano iva hehe muri kino gihe? Imitongano irikiva kuki? Kubera ko uri kuraba inyanduruko y'amatati, inyanduruko y'ingorane. Yesu yaravuze ngo hagowuzana ayo matati, hagowuzana iyo mitongano. Kandi aha hantu twasomye havuze ngo umuntu bimubera icyubahiro kwirinda imitongano. Ehe mwene data, ni wirinde imitongano ku neza yawe, bizoguhesha icyubahiro. Umuntu atongana nta cyubahiro agira, ahubwo baca bamufata ko ari igipfu. Niko Bibiliya yavuze ngo igipfu cyose cihutira gutera amahane. Amahane ntakwiye kuba muri twebwe, imitongano ntikwiye kuba muri twebwe, uko bizana intambara. Twirinde imitongano kugira tuba abanyacyubahiro. Ntukabinyanduruko y'imitongano. Imana ibahezagire.